nararondeye ikindi kintu noshobora gushirako ndabura, ndavuga ati ngiye gushirako ibibaho vyonsaba amafaranga yo kubikoresha, kandi ca kibaho kirashobora kumeneka canke kikabungwa, muga nkoresheje isede ntibungwa kandi isede ntishobora kumeneka, nca niyumvira yuko noshirako isede. Intambamyi nahuye nazo naratanguye ndabura ibikoresho, nkabibura nyene canke nkabura amafaranga yo kubigura, ariko maze kugira ngo ntangure gushora baze barangurira, niho nagenze ndaronka duke duke, ngurishije umupira umwe niho naciye ngera ca ntangura ndawugurisha 25,000, burya ivyo 25,000 nivyo vyagiye biduga buke buke muri ayo mashurwe ivyari vyose. Muri wa mwaka wa 2040 azoba ari umuntu ateye imbere akoresha n'abandi bakozi, nukuvuga ko nyamba je nahejeje amashuri yiwanje ari amashuri 6, ndifuza kuzoha akazi n'umuntu yize kaminuza na cane cane. N'ubu ndiko ndaraba hariho ibintu binini kamfashije, kuko ndaruha umwana kw'ishure nkamurihira. Urafise umwana Scola? Oya, nta mwana navyaye n'umwe tuvukana. Hari umuntu ushobora gusanga nkaho hanze nk'umwigeme ugasanga avuga ngo jewe ndafise umusheri ngo aramenya vyose, none uwo musheri wawe niwatangura kumugora ubu nimwashika mu rugo navyo bizoca bigenda gute? Wewe ico ukora mbeho yopfa. Wewe ico ukora gura amaboko yawe mu mpuzu kugira ngo ukore nawe ushobore kwiteza imbere, kuko niyo washika muri kwa rugo wa mugabo wawe ntazoronka vyose, hari ikintu uzoshobora kumutuma ntakironke, muri ico gihe niwaba wakoze wewe uzoshuja kukirondera kubera iki watanguye gukora kare. Kano kanya uhuye n'umukuru w'igihugu, umujama w'abajene, Scola yomusaba iki muri kano kanya? Je ico nomusaba nuko nomusaba ubufasha, ukuvuga bwa bufasha bwiwanje nomusaba niki, nomwereka ivyo nsanzwe mba ndiko ndakora, kuko Mwaramutse mwiriwe bakunzi b'Isamizi Irebe FM, abakunzi ba Irebe Media umeze neza n'amahoro, jewe ndaho ndameze neza ko nawe uri hose umeze neza, abari hano mu gisagara ca Bujumbura, abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, ndetse n'abari mu mahanga, nizera ko mumeze neza aho muri hose mu miryango yanyu no mu banyu. Rero nkuko mwana mpeje kubabwira ni Irebe Media ni Irebe FM, vyose nibiri mu muryango wa Irebe Company. Irebe FM ndabutse ko mudukurikirana kuri 91.4 ndetse n'ijana n'ibice bibiri, niho mudukurikira ndetse no kuri website yacu nayo sindi ni www.irebefm.com. Rero nuko rero nkuko musanzwe mumenyereye atwagarutse ni kiganiro mbe mukenyezi musanzwe mukurikirana ku Isamizi Irebe FM misi yose ku misi ya gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9. Murabizi neza yuko twabatse kumwe n'abakenyezi batandukanye, ariko turacishamo tukavuga ati reka natwe tugende muri babakenyezi bo muri kazoza. Mvuze abakenyezi bo muri kazoza mashatse kuvuga babigeme b'abakobwa bariko bariteza imbere kugira kumbure bazogere mu ngo zabo bafise ico bamaze kwishikanako, tutarindire vya bindi ngo umushinga ntahe ngo areka ararondera ngo nzoronka umushinga ntahe yamaze gukwiza oya namba ntana gato, ivyo twarabivuyemwo. Nuko rero uno musi twagendeye umwigeme, mbega umwigeme akora ibiki, umwigeme yibeshejeho gute, umwigeme yabitanguye gute, yabayeho gute, uwo nawe si uwundi ayitwa Scola. Twamaze kumushikira aho asanzwe akorera, mu kanya gato gusa turamukurikira. Ndabibutsa yuko turiko duca kuri YouTube ya Irebe Media, ndabibutsa kugira subscribe, ndabibutsa kugira like na share ikiganiro zo gukora, anizera ko muza kugikunda muri benshi, nizera ko muza kuryoherwa na naco, akandi ndabibutsa mwebwe mukamara kurikirana ugize ico ushima, ugize n'ico ushaka guterera, inyuma hirahari ngaho onye ushaka guterera uno migeme tuje kuraba navyo nyene birakunda. Nuko twashishikiye aho asanzwe akorera, atumuramutsa tubona neza yuko asanzwe ari no mu bikorwa, aguma akora ntiyicara. Okay Scola, n'amahoro mumeze neza? Akazi karaza? Yego karaza cyane. Uraza kudutiza umwanya rero dushobore kuyaga, utubwire ivyo ari vyo, mbega ibi n'ibiki, abimeze gute? Karibu nta kibazo. Murakoze cyane. Nkuko nariko ndabibabwira, twagendeye umwigeme ariko ariteza imbere bivuye mu maboko yiwe, bivuye mu kwiyungunganya kwiwe, andizera muramubona tumusanze mu kazi, ariko yashe kudutiza umwanya adushobore kuyaga, atubwire neza na neza akora ibiki, mbega bitanguye gute, mbega biramubeshejeho, mbega gushika ino saha amaze kwigeza kuki bivuye kuwo mwuga asanzwe akora. Ndakuramutse cyane. Baramugije cyane rwose. Meze neza? Yego tumeze neza. Woshobora kwidondora abariko baradukurikirana, babwira mbega turiko tuyaga nande, amazina yawe n'abavyeyi muri rusange?
Murakoze, amazina yanje nitwa Nizigimana Scolastique, Mm. nkaba ndi umwigeme, nkaba nkora akazi ko mu nzu, nkakorana n'amashurwe. Murakoze. Mm. Mm. Scola akora akazi ko mu nzu kandi akongera akorana n'amashurwe. Mbere yuko tuza kuja mu mashurwe, Scola, Scola n'umwigeme yakuze ameze gute? Eske n'umwigeme yakuze yigishwa gukora? N'umwigeme yakuze kuko hariho abakora kubera bakuze bavyigishwa, hariho abakora kubera babonye vyanse, hariho abakora ndetse kumbure kubera ko babonye uwundi canke uriya anye yashoboye kwiteza imbere. Scola yakuze gute? Ni iki catumye akurana umutima wo gukora? Murakoze cyane. Mm. Ikintu gituma nkora cyane ubu nuko nabitanguye nkiri muto, kuko mu gihe abavyeyi baba bariko barakwigisha gukora utari umwana w'ikinebwe biguma bikuza muguma wasanga wakoze rwose ku buryo nubwo uba umaze gukura kwa gukora kwawe kumwe wakorana umwete ukiri muto, nubwo uba ukuze umwete uguma uwufise wo gukora. Mm. Urumva yuko wakuze ukora naho baho byategeka gukora waguma ukora. Watuye ko ukora akazi ko mu nzu. Nibaza yuko akazi ko mu nzu ni benshi bagakora mugabo ntibagakora n'ubundi buzi. Araheza gukora hama agaca yiryamira. Mbega Scola kugira yiyumvire gufatanya n'ibindi bintu vyoba vyaje gute? Mbega akazi ukora ko mu nzu ntikari kagutunze uvuga ati karankwiriza ivyo nkeneye vyose, vyari bimeze gute kugira wiyumvire gufatanya n'akandi kazi? Murakoze. Icatumye niyumvira gufatanya n'akandi kazi nuko muri jewe numva yuko akazi ndiko ndakora katantosheje, kuko narabona urya mwanya wo kwicara nkavuga ati neje umwanya wo kwicara nta mwanya mfise wo kwicara, ati reka ndondere ikindi kintu nkora kugira ngo wa mwanya wo kwicara ndawurekipere ndonke akandi kazi ko gukora pembeni hafi yaho. Urakoze cyane. Hama mu nyuma uca wiyumvira gukora amashurwe gute? Mbega vyaje gute? Naho wavyize? Ni umuntu yaje arakwigisha ati burya kora uku nuku 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 nuku? Wabitanguye gute? Iciyumviro caje gute? Ingene vyaje vyo gukora amashurwe, ubwa mbere narajishe imipira, antereta ubwa mbere kare rwose natanguye gukora amashurwe, natanguye gukora ngomba njishe ishapo yo kwambara mu mutwe. Iyo shapo nguma ndayijishe burya sinayibandanije, nayeravye ingene nayijishe ndavuga ati jewe umupira noshobora kuwujisha. Ya shapo nagomba kujisha ca ndayitatura, ndayitatuye ca ndatanga umupira, ntanga umupira ndatangura ukuboko mbona ndagushoboye, ca ndaguma ndabandanya imipira ndajisha. Umupira wa mbere ndawuheza, n'uwa kabiri n'uwa gatatu wose ndawuheza. Maze kuyiheza iyo ndabona ko inyuzi zizimvye, maze kubona ko inyuzi zizimvye ndavuga ati rero nubwo bimeze uku sindabiheba, reka ndondere ikintu cotuma gitwara basi n'inyuzi zikeya zitaza kugwira nka ca gihe naba ndiko ndajisha imipira. Rero naca niyumvira gukora rero amashurwe. Hagati yaho Scola wigiye gushona? Ahantu nize i Nyakabugu. Namaja hehe neza na neza? Ni mu ntara ya Karusi muri komine Gitaramuka. Urakoze cyane. Nuko urabonye ko ushoboye gushona mugabo kuja mu mashurwe. Kuko wari gushobora gushona ibitambara vyo ku meza, wari gushobora gushona amarido, wari gushobora gushona ibitandukanye, mugabo kwiyumvira amashurwe kwanza no gushona ni ibintu mengo ntibihuye ukuntu. Amashurwe nayo bica biza gute? Bica biza bivahe? Mu gukora amashurwe je ndi umuntu nakuze numva ko nosheriza ahantu, nakuze nkunda gutera amashurwe impande y'inzu, nkunda gutera igazo nkariringaniza. Noneho nubwo nagiye ndakura rero niho naguma numva umenga noshaka gushariza ahantu, ndavuga ati ibi bintu ntibizoherera ngaha, reka rero nige ingene nshobora gukora ishurwe rivuye mu nyuzi canke muri ama plastique mubona, izi ni za Novida. Ndavuga ati ibara rya vere niryo rikunda kenshi kuba amababi, kuko ni kenshi iyo umuntu agiye mw'ishamba abona amababi ya vere. Mu gihe abonye ibabi rya jone ni ca giti kiba gishaje, kiba cakubiswe n'izuba rwose. Ndavuga ati ikintu coba gisa na vere ni kirya gicupa ca Novida arico ciki muriko murabona ngaha. Nico naciye niyumvira ingene noshobora kugikata, ndagikata ubwa mbere mbona ndabishoboye, mbonye ndabishoboye rero ca ndabandanya ndashikana n'isaha nivyo ndiko ndakoresha. Nta hantu na hamwe wigeze uja kuri telefone ati YouTube reka ndabe, vyose vyaje mu mutwe uko nyene? Oya nta namwe nigeze ndabiraba. Ni kuvuga nyamba jewe kenshi nk'iyo ndi nk'ahantu
nta mwanya wiwanje ushobora kumfana ubusa. Oya nta mwanya wanje ushobora kumfana ubusa, ni ukuvuga yuko ndahondagura kenshi uzokunda gusanga ndi umuntu akunda guhondagura ibintu kugira ngo ndabe ico niyumvire muri jewe ndabe ko nshobora kugikora nkagishobora. Skora ishurwe ryiwe rya mbere yarikoze ryari? Ishurwe ryiwanje rya mbere haraciye umwaka ndarikoze. Washotse ukora uko nyene ubona ni sawa canke vyabaye nka ya shapo watatuye urasubira ushiramwo ibindi, vyagenze gute? Ishurwe rya mbere narikoze bwa mbere riranka kubera ko sinari bwabona ibintu nokoresha. Ishurwe rya mbere nararikoze mbona rirase kubera ko nakoresha amasupago. Aho cyo wumva uriko urakoresha amasupago uhomesha n'ibibiboro ntibifashe gikorotse gica gitera kimanyuka. Ariko ndavuga nubwo vyase sindabihagarika, naciye ngenda cangura kora irya kora basiga mu birato ca ndayisigako mbona birafashe, rero bimaze gufata rero ca ndabandaniriza aho nyene. Turabona watweretse ubucupa buvamwo amaji twa Novida, ariko turabona n'ibindi bikoresho ngaho. Ivyo navyo wagiye kubona ko bikeneye ryari? Wagiye kubona yuko bishobora kugufasha ryari? Turabona ngaho amasede ya kera, sinzi niyo yakuru aza kutubwira iyo biva kubera ko ubunye nta bantu bakibikoresha cane. Turabona imifundikizo harya anye, turabona inyuzi n'utwuma dutandukanye. Ivyo vyose wagiye kuvyegeranya gute uvuga ati ibi ndabona yuko ari materiel nshobora gukoresha kugira ndonke ishurwe rikwiye nifuza? Murakoze. Ikintu kijanye n'amasede mu kugikoresha ni ukuvuga yuko nyimba nkoze ishurwe nkakata nkarikata nk'uku, nyimba nkase nk'uku, ni ukuvuga yuko mba shaka yuko riza guhagarara rimeze nk'uku, rimeze uko. Nuvuga rihagaze rimeze ukure naciye mbona ko bidakwiye, ntivyari bikwiye kuko uko kuntu bitari bikwiye. Ni ukuvuga navuga ati haje nk'umuyaga yoca ririhenura. Kugira ngo rero ngo ntirihenuke ni ukuvuga yuko cangira bene nkaca nkata nkasubira nkakata. Ni ukuvuga mba nahejije gukata utuno, mba nahejije kudukata twose naturinganije nk'uko muriko mubona utu mba naringanije nk'uko mba nahejije kudukata. Ni ukuvuga ca ndakazinga nk'uko nakazinga nkaca nshiramo ngaha, maze gushiramo ngaha rero ca nshiramo na twa tundi utu mba nakoze uku. Ni ukuvuga yuko hahandi aho ryohenutse ca ngenda nkashirako ya sede nkashirako uko. Ni ukuvuga nshizeko ya sede nk'uko ca nshira ahantu nk'uko nkabona ati nshizeko isede rero ntirizohenuka. Reka rero niga ingene nshobora gushirako amasede kugira ngo umuyaga uje ntuzorihenure. Kuko kwiyumvira isede ni ikintu kigoye kuronka, ni ikintu kigoye kuronka muri ino minsi. Ivyo kera twabiraba nk'amafilme kera, muga ubunye haraja amaflashe, haraza amakarte memoire. Rero ivyo kubera utiyumviriye ati ndondere nzi ndaja ku bantu babaza, nzi ndashaka utubaho, izo sede ni umuntu waziguhanuye bimeze gute? Oya, isede nta muntu yazimpanuye, nta muntu yazimpanuye kubera ko nararondeye ikindi kintu noshobora gushirako ndabura. Ndavuga ati ngiye gushirako ibibaho vyonsaba amafaranga yo kubikoresha, kandi ca kibaho kirashobora kumeneka canke kikabungwa. Muga nkoresheje isede ntibungwa kandi isede ntishobora kumeneka. Niyumvira rero ko noshirako isede. Isede rero narazirondera nyene nkazibura, nkaza ndazituma abantu bakazinzanira nkazigura amafaranga nk'uko na zino Novida mubona ngaha zose kugira ngo ndazironke ntanga amafaranga hama bakazinzanira. Anezera ko bariko barabibona aho abandi bata imicafu bavuga ngo ibinye vyataye agaciro. Skora wewe abaronse ibikoresho vyo gukora kugira ashobore gukora amashurwe yiwe. Skora ndafise ikibazo, ibi vyose uriko urakora ni umutwe wa Skora wenyene, nta wundi muntu ari inyuma avuga ati kora uku bigenza uku? Ni umutwe wawe wenyene uvyiyumvira ibi vyose? Ibi vyose mubona ndiko ndakora ngaha nta n'umuntu numwe novuga ati yaraje ngarampanura ngo ukora ibi ngo canke ngo gira uku. Oya, je nyene ubwanje ndagenda nkicarana nkiyumvira ati mbega kugira ngo ishurwe ribegwe, kugira ngo ishurwe rise neza mbega nokora iki? Jewe nyene ubwanje nkaca ntangura nkakora, nyuma ari vya vyiyumviro niyumviriye sinca ngenda ngo cenda bigumiza hariya nyene navyiyumviriye, canza nkakora nyamara iryo mbonye ridasa neza nkaca ndarisambura nkarisubiramwo kugira ngo
rishobore kuza risa neza. nturi muri babandi bavuga ngo ngo wazopfa kuritwara uku nyene Oya. wewe wishira mu kibanza c'umukiriya ukavuga ati je nimba ritanryoheye n'umukiriya ntirishobora kumuryohera. Ariko ndashaka kumenya Scola, watubwiye yuko usanzwe ukora akazi ko mu nzu, none aya mashurwe uyakora ryari, uyakora sangapi? Mu gihe tuzi ko akazi ko mu nzu ni guhera mu gatondo gushika ku mugoroba bwire, Scola aca agerageza kujera umwanya wiwe gute? Ikungene ndayakora, ndavyuka kare mu gatondo ka kare, nkabanza nkakora akazi nkagakora, ni ukuvuga wa mwanya ndagahejeje ca nicara nkaca nkora mu masaha yo ku murango. Ariko nko mw'ijoro kubera ko kenshi nkunda guheza kare kubera ko mba nzi ico mba ngira nje gukora. Mu gihe rero mba nzi ico mba ngira nje gukora, akazi ca ndagakora ndakabangutsa kugira ngo mpeze, nkaca ngenda nkaca ntangura mw'ijoro nko mu ma 2:30 mba ntanguye, nkaca ngeza nko mu ma 6:00 y'ijoro, hama nanje nkaruhuka nk'abandi. Ahubwo ntunaruhuka, abariko baratwumviriza muriko muravyumva, aho benshi bazi yuko gushika isaha hariho abigeme canke abakobwa abaryama bakavuga ati hariho abariko baraturonderera, hariho abariko barashoka ku bwacu, ariko Scola wewe yemera kurara ijoro, yemera kurara arakora kugira ashobore kwiteza imbere, kumbure ashobore no kugera hashitse atashikanywe n'uwundi muntu. Abantu bavuga ngo umukobwa ngo ntashobora kwiteza imbere ngo hatari mu kuboko k'umugabo canke k'umuhungu, aya namba nta na gato. Noneho turafise Scola ngaha anya ashobora kuvyemeza kubera ko vyose biva mu maboko yiwe. Ariko Scola ndashaka kumenya, ugitangura ibi ni ibintu bitamenyerewe cane hano mu Burundi, mbega ubona uronka abashobora kugushora bino bintu vyawe bimeze gute? Mbega kugira ushobore kumenyekanisha ibintu vyawe kugira bishobore kugera kure, mbega Scola abigenza gute? Murakoze cyane. Kugira ngo ibintu vy'iwanje bashobore kubimenya canke ngo babimenyere, ubwa mbere ho narabikora nkamenga ndiko ndivugana, nkatinya no kubishira aho abantu babona. Ariko igihe kimwe ndavuga ati ntivyoherera ngaha, ati reka basi mfume ndabifata umwanya. Ico gihe ndafata umwanya ndavuga ati reka ngende kwitembereza, ndava ngaha ndagenda ngiye kwitembereza muri ville, nyene abantu babibonye nyene bakabishima, bakavuga ati uri umwana uciye ubwenge, bakavuga nyene ati courage, bakabampa courage menshi. Maze kumva rero ko ikintu nkoze bagishimye, burya vyaciye bintera courage menshi, bica bituma nguma nkora gushikana n'iyi saha. Abantu bakaza baratwara nimero ziwanje, bakaza barambwira ati ninda bakorere, bakambaza aho nkora nkababwira kugira ngo bazoze bahansange. Nuko ibintu vyanje vyagiye bimenyekana. Urakoze cane. Nizera yuko abariko baratwumviriza ushaka guterera Scola, ushaka kumuteza imbere, ubona ko n'umwigeme akiri muto cane, ni umwigeme agikeneye ubufasha, nubwo harya bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, kuko iyo adatangura gukora ubwiwe wenyene ngo yibwirize, n'iyi saha natwebwe ntituba turi ngaha, ko twaje kubera ko twashoboye kubona ibikorwa vyiwe, twashoboye gutangara ibikorwa vyiwe. Ariko Scola ndashaka kumenya n'izihe ntambamyi wahuye nazo ugitangura mu ntango? Intambamyi nahuye nazo, naratanguye ndabura ibikoresho, nkabibura nyene canke nkabura amafaranga yo kubigura. Ariko maze kugira ngo ntangure gushora baze barangurira, niho nagenze ndaronka duke duke, nkaza ndaronka nyene duke duke. Ariko n'ubundi nubwo nagenda ndaronka duke duke, n'ubu intambamyi ntizibura kubera ko sindakwiza umutahe yaho novuga ati ibintu vyose novyifasha. Oya, hari ibikoresho ntashobora kuronka kubera ko bivanye n'umutahe mbona ntafise. Urakoze cane kuvuga ikintu c'umutahe. Ndakeneye kumenya umutahe watanguranye, kubera ko birya bicupa nivyo utora nubwo bigoye, imifundikizo uko nyene, amasede uko nyene, peut-être urunyuzi turazi, kubariko barabibona ni za nyuzi dusukisha, za nyuzi abakobwa dusukisha. Wewe abandi bazikoresha mu kwigira neza, wewe Scola wazikoresha mu vyunguka. Scola ndakeneye kumenya umutahe watanguje kw'ishurwe rya mbere wadandaje ukarironka nk'amafaranga. Umutahe natanguje ubwa mbere nagurishije muri ya mipira nyene nababwiye najishe. Nagurishije umupira umwe, naho haciye ngera ca ntangura ndawugurisha 25,000. Burya ivyo 25,000 nivyo vyagiye biduga buke buke muri ayo mashurwe, ivyari vyose. Hari abantu muri 25,000 agenda akagura ikintu arya ubwo nyene kikaba giheze, agenda akaguramwo impuzu, kumbura canke hirya y'ejo ipasi ikayiturira bikaba biheze, aca nk'uwundi muntu akagura iki canke kiriya kikamuvirako. Ariko Scola murabona
ico amahera 25,000 camuvyariye, ico amahera 25,000 akimushikanye gushika kuri ino saha. Ndashaka kumenya Scola, ishurwe urikoze urikora mu mwanya ungana gute? Nk'ubu jewe ndaje nkavuga nti jewe ndashaka ishurwe unkorera rishasha ubu nyene, urikora mu mwanya ungana gute? uvuga uce nk'ubu nyene yarabwiye ati mu gihe mba mbona umwanya nza kuronka ndabwiye ati ari nk'ejo uzoza kuritora kubera ko nshobora kurikora uno munsi ka kazi kahariya nako kagaca kankwega Gaca gapfa. kagaca gapfa ariko ndavuga ati kubera ko bwose nubuzi kandi kugira ngo ndonke ibi vyose nuko nabanje guca muri ka kazi kakazi rero kugira ngo nako ntigapfe ca mbanza nkiruka gukora ka kazi nkama ngaca nkora rya shurwe ryawe ngaca ndabwira ati arejo ti karibu utore rya shurwe ryawe narihejeje. Scola, urugero rw'abagushorera ubona rungana gute? Urugero rw'abanshorera Umva ugereranije ugitangura n'ubu uramaze umwaka si muto, ugereranije urugero rw'abagushorera rumeze gute? Urugero rw'abanshorera ngerageje kuraba aho ngejeje uwu munsi nibo benshi gusumba mu mwaka uheze kuko mu mwaka uheze n'ivyo nakora ntivyari bikomeye rwose yaho nari kuvuga ati kandi nta mwanya naronka munini wo kubikora ni kuvuga uyu munsi niho ndiko ndabona abakiriya baza kunshorera. Scola, aho wari usanzwe ukora watubwiye ko ukora akazi ko mu nzu, mbega bobo ntibaba bakubereye intambamyi akavuga ati ivyo bintu uriko urakora bizohava vyica akazi kanje uku canke barashoboye kugutahura baravuga ati iteza imbere ati ano mahera tuguhemba ntaho yoshobora kugushikana? Murakoze, aho nkora bihora bishikanye naho nubwo vyashika bwari buke buke ntihari cane ariko harageze igihe barantera intege baravuga ati bandanya n'ubundi aka kazi uriko urakora mu mafaranga tuguhemba ntiyo guteza imbere baravuga ati bandanya umwuga wiwawe ubandanye ukora kandi utere imbere. Wewe nka Scola ubu turi mu 2025, Scola yibona hehe nko mu myaka 15 muri ca gihugu giteye imbere canke cifashe? Scola yibona hehe muri kano kazi kiwe? Murakoze. Scola uko yibona muri wa mwaka wa 2040 azoba ari umuntu ateye imbere akoresha n'abandi bakozi ni ukuvuga ko nyamba je nahejeje amashuri yiwanje ari amashuri 6 ndifuza kuzoha akazi n'umuntu yize kaminuza na cane cane burya ntihakora amashure hakora umwete ariko ntibisigura yuko amashuri ataca amaze ariko wewe urashobora kuba warize mugabo ata mwete ufise ugasumba n'umwe afise 5, 6 canke ibitandukanye. Ariko Scola gushika isaha wewe nka wewe ibintu ukeneye ibintu usaba muri kano kanya ni nk'ibiki? Murakoze. Ico nosaba umutahe FP maze kuronka amafaranga ivyo nkeneye je ndabibona ubu urabona nyene ibindi bintu wogira ukongerako ndabona nk'ibintu ushobora ni ukuvuga wenda ahubwo ati hari ibintu nkeneye ubona kumenga noba narakwijije ariko sindakwiye je nkombona iryo shurwe risa neza rimeze neza. Oya hari ibintu vyinshi novuga ati ndakeneye ntarashirako nk'ubu nomara kubironka noca vuga ati ngaha dufate nk'ungaha ndashobora kuvuga ati ngaha hantu ndashobora kuhashiramwo akantu nyimba afise kandi kagugwa amafaranga nyimba afise ayo mafaranga aca mvuga ati nk'ungaha harakeneye kuja yitara nuko rya tara ndayisize ngaho usanga ryashurwe ryasubiye kuba ryiza rwose gusumba uko muba muribona nk'uko aho rero ni muri yamvo yo kubura iki wa mutahe tuba dushaka. Scola, aka kazi urabona ko kazohava kagushikana ku vyo wifuza? Urabona ko kazohava kagutunga akumbure ejo canke hirya y'ejo Scola aragize umuryango, Scola aragize nawe urugo rwiwe, urabona yuko kano kazi kazohava kagushikana kure? Yego ndabibona cane canke uzohava wongerako kandi nkuko wongeyeko kandi ukora akazi ko mu nzu? ahubwo ndabibona nyene aho mbona ngeze ubu kazogira ico gafashije mu muryango wanje kuko n'ubu ndiko ndaraba hariho ibintu binini kamfashije kuko ndariha umwana kw'ishure urafise umwana Scola? Oya nta mwana navyaye n'umwe tuvukanye n'umwana tuvukanye mutoya wanje ndamuriha ishuri kandi maze kumuriha ishuri
sinokubwira ati ya mafaranga nkorera hariya ngo niyo ndamurihira ishuri, oya ariya nkorera hariya akora ibindi bikorwa, ariko aya nkorera ngaha nayo muri aya mashurwe nkayarira wa munyeshuri tuvukana. ni ibintu biryoshe cyane rwose, ni ibintu biryoshe kumva. Ariko Scola, ndashaka kumenya muri kano kazi kawe canke akazi akariko kose ntitubura abaduca intege, ntitubura abantu bavuga ati none nk'ivyo bintu uriko uragira ntubona ko ikuta umwanya, ivyo bintu uriko uragira uzobitwara hehe? Scola ntiyoba yarahuye n'abo bantu bamugira nk'uko onya bavuga ati reka guta umwanya wawe sha n'amafaranga yawe, ivyo ntaho bizogera? Ivyo nyene ntibibura gushika kuko hari umuntu ashobora kumbona ndiko ngiye nk'ahantu nkatora akambaza ati nubwo urutwaye, ariko je kubera ko mba nzi ico ngiye kugikoza kandi mba nzi ico kigiye kumfasha, sindamwumva kandi sindamwumva ivyo ariko aravuga. Je mvuga ati wewe niwivugire, jewe ndagiye ico ngiye kugikoza nico ndakizi. Scola, ivyo bicupa basanzwe banatubuza kubita mw'ibarabara, basanzwe batubuza kubita mw'ibarabara, ariko hariho utabazi ico uwundi ashobora kugikoza canke uriya. Hariho abandi kirya nyene kiya gicafu wataye aba arico wewe aronkeramwo ubuzima. Nihe mpanuro woha abantu bata ivyo bintu, uretse no ko wewe ubikoresha mu kugira witeze imbere, sinavyiza ku gihugu kuko birazana umwanda, nyimba kiguye ahantu mu muferege bikaba vyinshi birazibira ugasanga amazi ariko areha kurengana. Wewe nka Scola uzi akamaro kavyo, uwo muhanura iki muri kano kanya? Ico namuhanura nuko atoza arapfa ikintu igiplastike nk'iki, atoza arapfa aho agitaye, kuko kurya kuntu agitaye, nyamba agitaye ari umwe ntaco yibaza ngo agitaye ngo ari umwe ngo nta bindi biza kubwira. Hariho uwundi muntu aza kuza agaca agitaha ahandi nyene, nuvuga bamaze kugitahana usanga vyabaye vyinshi, ugasanga imiserege yazivye, ugasanga ahantu hacitse umwanda. Kubera iki? Kubera vya bicupacupa. Nibaze barigenga ubuntu rero, baze baraba aho babisuka n'ahakwiye kuja ico kintu kiba cagiye. Nawe binakorohera aho bitora para kuzatora uvuga ati jewe ndazi aho babita, nyimba araje amapubele bashize mu gisagara ca Bujumbura, uvuga ati jewe ndagenda ntora hanye ntarenze gukata ku ruhande. Ariko Scola, ndashaka kumenya wewe nk'umwigeme uba hano mu gisagara ca Bujumbura, urabona abandi bigeme uko babayeho, urabona abandi bigeme ubu biriko biraza, umwigeme ashobora guhaguruka avuga ati ndahagurutse nditeje imbere nk'uko wewe wabikoze, yaba yarize canke atize akavuga ati ndashaka gukora amafaranga yiwanje, ndashaka kurya amafaranga nkoreye. Ariho gushikisa hariho abandi atari uko bimeze, avuga ati jewe kurya kera bavuga ngo jewe ngo ndafise ngo uriko arandonderera, ngo ndafise uwavutse imbere ngo ariko ararondera ngo ivyo nzobaho. Muri ico gihe uhuye n'umukobwa afise ivyo vyiyumviro, wewe nka Scola atavuga ati naciye mu mashure menshi, atavuga ati nahuye n'abantu benshi kumbure bafise ivyubahiro n'ibiki kugira bashobore kumfasha, ariko uriko ukoresha ubwenge bwawe, umutwe wawe n'amaboko yawe, ucuheze ukamubwira iki? Ico ndomuhanura nuko yokura amaboko mu mpuzu nawe akiga gukora, kuko hari umuntu ushobora gusanga nkaho hanze nk'umwigeme ugasanga avuga ngo jewe ndafise umusheri ngo aramenya vyose. None uwo musheri wawe niwatangura kumugora ubu nimwashika mu rugo ntabwo bizoca bigenda gute? Wewe ico ukora mbeho yopfa. Wewe ico ukora kura amaboko yawe mu mpuzu kugira ngo ukore nawe ushobore kwiteza imbere, kuko niyo washika muri kwa rugo wa mugabo wawe ntazoronka vyose, hari ikintu uzoshobora kumutuma ntakironke. Muri ico gihe niwaba wakoze wewe uzoshuja kukirondera. Kubera iki? Watanguye gukora kare, utangura kwiyumvira ivyo wokora kare kugira ngo nawe ubwawe ushobora kubona ico wimariye, ushobora kubona ico wigurira ubwawe kidavuye mu maboko y'abandi bantu. Ni icubahiro, ni icubahiro uba uriko uritera, nyimba ari uwo muhungu mukundana, nyimba ari uwo mugabo yagushize mu rugo, akumva ati ndaguha amahera ye, bati oya nakiguze amahera yiwanje, n'umugabo arakubaha, arabona yuko nawe ufise ico ushoboye gukora, ufise ico ushoboye kwishikanako. Ariko ndashaka kumenya Scola, muri kano kanya turiko turavugana, be n'amashurwe yiwe reka ndahita amashurwe yiwawe, ndabona ari mu bwoko bwinshi, ufise amamodele menshi atandukanye. Abakiriya iyo baje nta mukiriya araza ahabwa ati bino bintu vyawe nta bishasha, nkorera ibi n'ibi, ugasanga ico umukoreye hariho abakiriya bataba satisfait, badashima.
muri ico gihe Skora aca avyitwaramwo gute? nuvuga nyamba aje akavuga ati iri sindarishimye ndamubaza irya kintu kuri bari meze nyama mvuze ati nshaka kubera kenshi bakunda kuvuga ngo amakurere ngo ntibayakunda ngo amabara ngo riryo ngo sindakunda na riryo sindarikunda ngaca ndamubaza none wewe wifuza ibara risa gute agaca arimbwira ndi kuvuga ngo ico gihe arimbwiye ico nkora sinicara mbanza guhagarika vya bindi nariko ndakora ngaca mbanza nkiruka nkabondera rya kurere wa muntu ashaka kugira ngo shishikare kunezereza abakiriya umaze kuronka intahe nyinshi z'abantu akubwira ati nanje nabonye ishurwe rya Skora kwa naka nanje ndashaka iri niri niri niri. Yego baramaze kubimbwira benshi bakambwira ati hari hano nabonye ishurwe rirya shurwe naciye ndamubaza mbega uwo muntu nuwahe agaca ambwira ati nabaye gutora inimero ziwawe ati none rero nanje genda unkorera kubera ko abantu bayagura aya mashurwe murabona n'ibintu vy'amaplastike ibintu vy'amaplastike nubwo wotasi n'ikintu kitapfa kimeneka n'umwana naho yokinisha n'umwana naho yogikinisha ntikimeneka wowe uguma wibaza ngo birya ngo nivyo bintu bimeneka ngo nivyo bintu ariko ntikimeneka ibintu vya plastike n'ibipfa bimenetse ni ikintu ushobora no gusiga urakoze cane Skora dusa n'abarangiza kino kiyago cacu ariko Skora abariko baratwumviza ni benshi cane abariko baradukurikirana ni benshi cane muri kano kanya uhuye n'umukuru w'igihugu umujama w'abajeune Skora yamusaba iki muri kano kanya? Je ico nomusaba nuko nomusaba ubufasha ukuvuga bwa bufasha bwiwanje nomusaba niki nomwereka ivyo nsanzwe mba ndiko ndakora kuko nawe mugenda nkibimwereka vyonyene abishimye jewe sinirirwa ndamubwira ati imikini iki wewe nyene aca amenya ico nkeneye aca abimenya ivyo nyene akavuga ati umwana arakeneye gushigikirwa nawe aca abimenya ivyo mba nkeneye akavuga ati nyamba akora utu dukeye tungana uku ati uwo muha umutahe ati yokora ibintu vyinshi bisumba ibingibi rero nawe nyene jogenda nkuko nyene sinokwirirwa ndavuga kibona ngaca bimenya nizera yuko kumbure turiko turakurikiranwa n'ushaka kumushikira canke wenyene ubwiwe kuko na kare uragabanya umwanda mu gisagara kuko ukoresha vya bindi ahubwo ariko banka ko bata wewe ukaca ugenda ukabitora maze ukabikoresha ariko Skora ikibazo ncameza nkagira turazi imigambi myinshi batanga amafaranga y'imitahe ku bajeune nka za payeje niki mbega Skora yo bamaze kwiyumvira kuja gusaba ingurane canke umutahe kugira azosubize hanyuma bimeze gute koko muri kano kanya uko tukumva urashaka umutahe ukwiye kugira ushobore gukora ivyo nawe ukora kumbure twe tubona ko ibi ari vyiza mugabo wewe nturagera aho uyipfuza mbega Skora yo bamaze kwiyumvira kuja mu iyo migambi itandukanye nka za payeje gusaba umutahe? Murakoze ivyo hari igihe mva ndavyumvika ariko nkaca ndibaza none jewe kwe nogenda ngusaba kabimpa amafaranga noja gusaba kweri boyampa avuga ati mu gihe nyimba ubwanje nyimba nogenda nkuko meze bagaca hari umuntu ashobora kukubona akavuga ati umuntu n'amafaranga yacu twomuha kubera ko ntayo dusubiza akavuga ati ntashobora kudusubiza ariko naje maze kuvyumvira nkuko rero cyane umenga biranciye intege nkavuga ati ariko nkaronka umuntu yoshikirayo no mutuma mugabo kandi utinyira ubusa koko ntibatanga amafaranga baravye nkukusa ngo baravye ngene ngo angana oya namba nta na gato baraba ibikorwa vyawe bakaraba kandi hajya anya hariho umuntu abura umutahe kubera yashikirije umugambi wiwe nabi canke yabuze ngene nawugira anibaza yuko Skora ahubwo wogabanya kwisuzugura ukagenda uriruka kuzosanga baraye amazi n'ahatohera kuko mva baguma bariha abandi baza rero nyaragasa jesho no guhanura nukugenda kugira ushobore kudukorera ibintu vyiza nawe ubona uvuga ati ibintu kuri jewe ngaha ndabona ko nshikanye heza anifuza ariko Skora mbere yuko turangiza gira ijambo ubwiye umwigeme kadukurikirana muri kano kanya? Murakoze ijambo nomubwira nuko wese aba afise iyo agomba gushika mu gihe rero aba afise iyo agomba gushika ntabakwiye kuguma yicaye hantu abari abakwiye nawe kuyumvira ikintu yoshobora gukora kugira ngo kize kimuteze imbere nyamba aguma yicaye harya hantu mbega kazoza wizocimera gute muri kazoza nigihe kintu azokwerekana canke azokwereka abana biwe ati iki nije nagikoze oyaha sico ndomwifuriza ariko ico nomwifuriza nuko yokora agakora kugira ngo na wa mwana we niyo yavuka azovuga ati mama yaranyetse ukungene ashobora gukora iki kintu
tireka nanje ndagikore nuvuga ryaterambere rizoba ryavuye kuri wa muvyeyi rija no kuri wa mwana ndetse n'umuryango we wose ugakwigwa. Mbese Skora ndakwibariza akabazo ko dukunze kumva ngo abahungu baratinya abakobwa bafise amafaranga, we nawe nkabona yuko wayahagurukiye sawa sawa uvuga ati jewe ngira ndayarondere hasi no hejuru. Rero Skora nibaza yuko nta mwigeme n'umwe aba adafise indoto yo kugira urugo. Nibaza ko nawe uyifise. Mbega ntwara ubwira ubwoko bwa amafaranga ndiko ndarondera sinzova ndayijyana. Bimeze gute? Ntabwo bangira kubera ko harya buri kintu cyose kiva mwumvikana. Nuvuga iyo umaze kuronka umuntu mwumvikana byose mukabihurizako nta mpamvu yo kucuza gutinya canke ngo baragutinya ngo amafaranga ibiki nta mafaranga ubundi amafaranga siyo yubaka umutima w'umuntu. Harya uko uraraza ntaraba ngo nakafise amafaranga reka ndamutinje ntaba ari uwawe. Skora reka ndagushimire cyane. Murakoze. Reka ndagushimire cyane ndagutera intege mu byo uri kurakora. Ni inzira nziza cyane gose ukwiteza imbere, uzoteza imbere ikibano cawe, uzoteza imbere abawe ndetse uteza imbere igihugu cawe. Ndakwifurije kugera kure uvuga ati jewe Skora ndafashe rutema ibirere ndagiye ku expose amashugwe yanje kubera ibikorwa byavuye maboko yanje atawumfashije atawugize iki. Ariko kandi nibutse ko adukurikirana yuko Skora akeneye ubufasha kugira ashobore gukora ibintu vyiza gusumba ibinye, ashobore gushariza amazu y'abantu gusumba ibinye, kuko afise ivyiyumviro vyinshi, afise henshi cane canke hanini ashaka kugera. Rero nshimira wewe wese wabanye natwe, nshimira wewe wese waravye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku herezo. Ndakubwira tugire umunsi mwiza. Yari ikiganiro mbe mukenyezi musanze mukurikirana ku Samizi Irebe FM kuva ku munsi wa gatanu guhera isaha 8 gushika isaha 9. Ariko kandi ndabibutsa ko muko mudukurikirana kuri Irebe Media. Ndakubwira ati gira subscribe, gira like, gira share, usangize abandi bantu kumbure ubuzi ari muri iyi domaine Skora arimo ashobora kumufasha canke akamuterera ivyiyumviro, kuko ubufasha si amafaranga gusa, ubufasha harimo n'ivyiyumviro, ubufasha kumbure n'ufise n'uwahora niwigeze kuba afise studio ashobora kumuterera no masede. Ano masede kubera ko nukuri sindababesha aragoye kuronka pe, kuko nk'ubuje sinokubwira imyaka naheruka kuyabonerako, ariko ndayabonye hano kwa Skora. Nuko rero ubushoboye gufasha nimeho iri hano muraza kuyibona iriko irarengana. Ugira ico umufashije ashoboye kwiteza imbere, ateza imbere n'igihugu ciwe ndetse anabibona. Nuko rero mugira ibihe vyiza, mugira umunsi mwiza. Bye bye, ciao ciao.